Muri urwo rwandiko ishirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 mu gihe habitotezwa rikomeye kubiyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhitsi Perezida Petero Nkurunziza, General Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano mu gihugu, kandi ko muri ico gihe nyene Human Rights Watch yatohoje ingene igipolisi cicikana borezi gufa abanyagihugu biketswe ko badashigikiye leta CNDD-FDD. Ishirahamwe Human Rights Watch rirongera rikemeza ko hamwe n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu Burundi bashoboye gutohoza n'ayandi mabi y'ubwicanyi, iyo guhohotera kiremwa muntu hamwe no gupfunga abantu hatubahirijwe amategeko vyakozwe n'igipolisi nyene. Akaba ari naco gituma ishirahamwe Human Rights Watch risaba ko ihagarikwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ryokurikirwa n'amatohoza y'ubutungane kuri ivyo vyaha vyose vyakozwe n'inzego z'igipolisi mu gihe yarakiramutswa ubushikiranganji bw'umutekano, mu ntumbero yo gukurikirana hamwe no gucira imanza zibereye uwo wese azokwagirwa no kuba yarakoze ivyo vyaha vy'agahomerabunwa. Kubw'ivyo Human Rights Watch risaba ko ubutungane budakwiye kugendera mu kwaha k'umuganga uri ku butegetsi, ahubwo nyabuna ingingo zo kubakurikiranira mu butungane zigafatwa hisonzwe ivyemezo bigaragara vyavuye mu matohoza y'ivyaha yigenga, ndetse zikanafatwa n'abashikiriza amanza bigenga badahungabanywa n'ivya politike. Human Rights Watch irongera igasaba ko kugira urubanza rubera habona kandi rwizegwe, Alain Guillaume Bunyoni yokurikiranwa imbere y'ubutungane hakurikijwe amategeko, urubanza rwiwe rugakurikiranwa n'abarorerezi bigenga, nayo uburenganzira bwo kuronswa umushinga wa manza hamwe no kubonana n'umuryango wiwe navyo nyene bikubahirizwa.